Teka byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahakaze aho muherereye hose, reka nyatangure mbaramutsa kandi mbahakaze badukurikiye bari mu bice bitandukanye vy'isi ku migabane ya kure mu gice c'Uburaya, Amerika, Aziya na Australia no mu bindi bihugu biri kuri iyo migabane, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze, sinibagiye benshi badukurikira bari mu gihugu c'u Burundi. Ndagusaba rero kugira ngo aya makuru hagiye kugaruka ku vyabaye kuri uyu munsi ntaze kugucika. Uyu munsi niho hamenyekanye inkuru yuko Gianni Infantino, umuyobozi mukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA, yashitse mu Burundi hazanye na Sepp Blatter hamwe na Arsene Wenger. Ivi vyose turaza kubigarukako, ariko by'umwihariko turaza kugaruka ku vyabaye mu gihe Gianni Infantino yariko atanguza icese umugambi wa Football for School. Ivi vyose rero muri aya makuru turaza kubigarukako. Muraza kubonamo amasura y'abantu bagiye batandukanye mu gihugu c'u Burundi, tanguriye ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kaja kuri Reverien Ndikuriyo, aho naho tuza no kwibanda kuko hariho ibintu bitangaje vyoba vyabaye kuri uyu umunsi. Mugi rero abo bashitsi b'iteka bari bateye iteka Uburundi ndetse bagakora n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa aho uri hose rero, fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza wowe udukurikiye, bisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose edushikiriza. Arsene Wenger, Pierluigi Caroni atwara igisati c'abahagarikizi kw'isi yose, Yuri Jokaev atwara Fondation FIFA ndetse na Gianni Infantino bari mu gihugu c'u Burundi. Bashitse rero uyu munsi ndetse bahita banitabira n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Icabaye rero nuko Gianni Infantino yabonanye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi, bikaba vyabereye ku Kirimba kwa Ntare. Nyuma rero yo gutanguza umugambi Football for School hari mu ntara ya Cibitoke. Reka rero dutangurire ku kungene vyagenze. Mu rugendo rimwe mu Burundi, umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA yatanguje icese kuri 21 Gitugutu 2023 mu kibuga runani co mu ntara ya Cibitoke, umugambi wa Football for School werekeye cane cane abana bari ku mashure. Ibindi rero vyamuzanye harimwo kuyaga n'abarongoye umupira w'amaguru mu Burundi hamwe n'indongozi zikuru mu gihugu kuvyerekeye umugambi wa FIFA Forward. Umugambi FIFA Forward ujejwe kongereza inguvu ku kuntu ibihugu bisanzwe biteza imbere umupira w'amaguru no gufata mu mugongo urwo rukino kw'isi yose kugira abarukina bose bashobore kwisanzura no kwerekana impano biciye mu mupira w'amaguru. Gianni Infantino yakiriwe n'umukuru w'igihugu. Inyuma yaho umukuru w'igihugu rero yahaye umubano warongoye FIFA nabo bagendanye ku Kirimba kwa Ntare mbere yo gutanguza rero umugambi Football for School hari mu ntara ya Cibitoke kuri 21 Gitugutu 2023. Gianni Infantino yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku Kirimba. Arahiza rero baganira ibitari bike mu bigambi kwiye gukorwa mu Burundi mu bijanye n'umupira w'amaguru, barahana n'utuganuke. Varisito Ndayishimiye na Gianni Infantino bahavuye baja kurabira hamwe aho ibikorwa bigeze vyo gusanura ikibuga Intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura. Gianni Infantino akaba yagize ati igihugu kimaze kwiyumvira kubaka ikibuga mpuzamakungu kiba kiri mu nzira yo gutera imbere mu mupira w'amaguru. Natwe nka FIFA turagira ico dufasha mu guteza imbere umupira w'amaguru. Tubabwire ko kandi Gianni Infantino, umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA, agishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura Mekero Ndadaye, akaba yaraherekejwe na Arsene Wenger yahoze ari umumenyereza wa Arsenal mu Bwongereza. Infantino rero akaba yakiriwe n'abategetsi bo mu gisata c'inkino mu Burundi nk'umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru Alexandre Muyenge, umushikiranganje w'inkino Jacques Abayeho, Reverien Ndikuriyo yahora arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru
na Lydia Nsekera umukuru w'ishirahamwe ry'abanonotsi CNO mu gihugu c'u Burundi. Yani Mfatano akaba yaje gutanguza umugambi Football for Schools ugamije guteza imbere inkino mu banyeshure baciga mu mashure mato mato nkuko rero yajeje kubivuga. Eka uyu munsi nawo nyezina tugaruke ko habicishije ku rubuga rwe rwa X nyene cobera umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye atanze ubutumwa ku barundi bose aho yagize ati kuri no munsi turamutse twibuka isabukuru y'imyaka 30 irangiye incunga demokarasi nyene cobera Melchior Ndadaye yigandaguwe twishimikiza ubutwari n'umutima w'urukundo vyamuranze mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi yaturaze maze itubera inzira itazimiza yo gushika kwiterambere turi mu runani rw'intamenwa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yoba yavyanditse ku rubuga rwiwe rwa X. Birori vyo kwibuka imyaka 30 havugemwo amajambo hakomeye cane. Weza agira ati twese turavukana mu nkuka ya misa yo kwibuka incungu iharanira demokarasi nyene icubahiro nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yo ku wa gatandatu igenekezo 21 Gitugutu. Misa yabereye muri Katedrale Regina Mundi i Bujumbura ikaba yari yatewe iteka n'indongozi nkuru ku rwego rw'igihugu. Yani icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye umutamukanyi wiwe, yani iteka mukuru w'inama nshinga amateka, mukuru w'inama nkeguza amateka, icegera ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu, abubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka yagize urwego nshinga bukorwa rwa leta y'u Burundi, umuryango w'amaraso wa nyene icubahiro Ndadaye Melchior nabo bagandaguranwe abari mu nzego zo kwivuna abanzi n'iz'umutekano, umukuru w'igisagara ca Bujumbura bari mu migambwe itandukanye nkuri ku butegetsi CNDD FDD FRODEBU IPRONA, abihebeye Imana bene gihugu mu gisagara ca Bujumbura. Mu ijambo rero ry'Imana ryasabikanijwe na Musenyeri Rugerinyange amagariye abarundi kugenderera giryanye n'icubahiro nyakwigendera Ndadaye Melchior aho yahamagarira abarundi kubana mu bumwe no mu rukundo. Mu nsiguro yiwe rero akaba yasavye abarundi kwigaya akabi twakoze gushingira inahi Yezu Kristo no gutsinda ibitugoye. Akaba yagize ati hashize Imana mbere bikaja no mu nyandiko nkibwirizwa shingiro nimuze twame dushingira intahe Yezu Kristo mu kugaragaza rukundo n'umuvukano maze dusabe Imana idufashe kugira amaraso ya bene wacu yasesetse atubere imbuto y'urukundo, imbuto y'umuvukano, imbuto y'ubutungane maze igihugu cacu gitera imbere nk'uko kwigendera incunga demokarasi Melchior Ndadaye yavyifuza. Ivyo birori rero vyo kwibuka imyaka 30 irangiye incungu y'u Burundi na demokarasi nyene icubahiro Ndadaye Melchior igandaguwe abanzi b'u Burundi ya demokarasi yabandanije ku ntatemwa yiwe hamwe nabo bari bafatanije kurongora igihugu iri hagati mu gisagara ca Bujumbura hafi yahahoze ikirimba ciwe sanzo hitwa kwa Ndadaye, hafi kandi ikibanza citiriwe ukwikukira. Ari rero vyatangujwe no gusabikaniriza abari aho ubuzima vyaranguwe n'iyo ncunga demokarasi Melchior Ndadaye. Hakurikiyeho igikorwa co gushira amashurwe ku ntatemwa y'incunga demokarasi n'incungu itamenyekanye. Igikorwa caranguwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi we. Hakurikira ishurwe ry'abaserukira ibihugu vya mu Burundi, ishurwe ry'abasirwa ba nyakwigendera incungu ya demokarasi, amashurwe yababuza ababo. Hakurikiye kandi n'amashurwe imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi bagiwe imbere n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ishirahamwe ry'abasirwa b'abahisi Avode rikaba ariryo ryasozereye umurwi wo gushira amashurwe kuri izo ntatemwa. Rero bikaba vyasuza no gukwirikirana no kuzirikana ijambo ashikirijwe n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye igihe yarahejeje gutorwa nk'umuperezida wa mbere ngo arongore igihugu mu 1993. Makuru hariko haravugwa cane abadandaza bo mu kiyaga ca Rugombo, Uganda na Gihanga basaba ko bivuko bibahuza n'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ahivyo imyaka irenga 4 vyugawe vyo kugururwa. Basigura ko bituma urudandazwa rukorwa neza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Biruko abandi bita Mwaro ni ico ku mutumba Mparambo muri komine Rugombo, ico mu Gasenyi muri komine Buganda, nico mu Kagwema muri komine Gihanga.
abasaba ko n'udupapuro bita jeto twahora dutangwa ku rwego rwa ruhwa ko twosubira gutangwa kugira boroherezwe abadandaza bato bato bajabuka mu gihugu c'u Rwanda. Ikindi nuko bobagabaniriza amatagisi mu gihugu hagati, asigura ko hari imigozi myinshi ku mabarabara bigatuma abadandaza batunguka mu ntwaro izo ntara za Cibitoke na Bubanza, avuga ko inyishu z'ivyo bibazo zizova hejuru. Hari mu nama rero yahuje kuri wa gatanu mu Rugombo badandaza, abarimyi, abarongoye intwaro n'imboneza zatowe ku makomine ya Rugombo, Buganda na Gihanga. Inama rero ikaba yaratunganijwe n'ishyirahamwe la Benevolencia, bariko barabira hamwe ivyaranguwe inyuma y'imyaka 4 umugambi ujanye no kubaka ikibano ciza. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, no gusaba kugira ngo ntuzacikwe n'ayandi tuzoshikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV aho uherereye hose. Ndagukengurukiye cane, Imana iguhezagire.